Lete nizere komeze neza Jenny Fresh ndameze neza. Hari abantu bamaze imisi basanga inbox ngo bashaka kumenya uburyo account zabo zoba monetize za TikTok. Reka ndababare bimwe bimwe bikenewe kuri TikTok kugira ngo umuntu abe monetize. Icambere nuko TikTok yawe iba yuguriwe mu bihugu bimwe bimwe bifise eligible yuko ibihugu vyabo bishobora guhembwa na TikTok. Hariho Ubufaransa, hariho Ubudagi, hariho Amerika, hariho China, hariho Brazil, hariho n'Ubutaliyano. Ibindi navyo ni ibihugu bishika kuri 7 sinzi ko barongeramwo ibindi. Ivyo bihugu rero mu gihe rero account yawe ifise location yo mw'ico gihugu, account yawe ishobora kuba monetize mu gihe wakujije abaforo 10,000 n'ama-views mu kiringo kimwe, mu kiringo kingana n'ukwezi uba ufise ama-views 5k views mu kiringo c'ukwezi kumwe. Ivyo rero mu gihe wabishikanye vyose ama etape yose urashobora guca uja muri baca baguha programme ya monetisation ugatangura kurya inoti biciye ku ma views, biciye ku ma like, biciye kwa turya tujeme, biciye kwa turya tu commentaire, kwanya ama partage bashobora guca baraguhembera ivyo nyene. Niba ukeneye ibindi bisabwa uburyo bashobora gusa monetize nkina ama commentaire yawe ngaho kupotinga ngo ama commentaire ngaho iwawe ati ndabikeneye amameze ndakwigishe n'ibindi vyose. Let's go.